Kesa abakunzi b'Amayarwa TV muko muramumva Camamare hari ibintu rero ukunda kugira urakunda gutata gose mu makomedi. Je muranyumvira niko ndabakomedi nkavuga ni je urya muntu benshi baramutinya ariko aratata muri komedi. Je ico nshira mu ihuriro TV. Je nawe twofatana gutya. Peti usiniyabiye. Je no guterura amwe manager akangurira icupa. Nya uraho kwera ukumva ko jewe ntandara ko utozesha ubuzima mwere nkanga gusa Mario ni sinema ya mbere iryoshe. Kesa abakunzi b'Amayarwa TV muriko murumva Camamare Mario abantu mutarabona Mario genda ku ihuriro TV mwandike Mario kwanza nawe kwandika kuri YouTube Mario nta yindi sheni kirakora neza atari ihuriro TV bacha kuzanira amafilme y'ihuriro TV ukibonamo Mario urabe wikurikirane neza. Yes, abakunzi b'Amayarwa TV, abakunzi ibiganiro vyacu, abakunzi b'udukino toma comedy, abakunzi b'amafilme, uno munsi turi kumwe na Camamare comedian, Camamare w'ihuriro TV. Uno munsi reka tumutemberere, twiyumviriye tumugendere kugira atubwire idonido icagona muri nuzeya muri ihuriro TV atubwire ukuntu abona vision y'ihuriro TV mu bijanye n'amafilme n'amakomedi. Camamare reka tukwakire kuri Amayarwa TV. Murameze neza murakumaneye murakomakomane aho muherereye hose murumva ko imibiri yose imeze fresh. Ako kamepita. Yes abakunzi b'Amayarwa TV nkuko ndababwiye turi kumwe na Camamare. Rero ebana mwiriwe mwese gake mwaramutse bivanye naho muherereye. Rero aha rero turi kumwe na Camamare comedian. Uno munsi twamugendeye tumubaze ukuntu vision yiwe muri comedy muri filme ukuntu biko biragenda. Camamare reka kwanza twebwe nk'Amayarwa TV tukubwire ni courage kubera ukuntu uri kuraboneka mu nkino za comedy n'amafilme. Thank you. Ukuntu tubibona Camamare uraboneka gose mu makomedi n'amafilme. Ariyo abantu tuzi bo mu ihuriro TV bataboneka gose. Ni giki gituma we ugumuboneka gose? Okay. So ntabeshe turazi naye. So ntakubeshe hari abantu benshi kandi benshi cyane mu ihuriro ariko bataragira kuri level yo gukina bivanye nuko ntiturabona yuko bashoboye. Muri ihuriro academy hari abantu benshi ariko mu minsi iza hari abantu bacaca muzogenda murabona nkuko mu bisanzwe biri. Je twatanguye na famba ariko geze isaha hari abandi bantu bashashe muri ko murabona. Bisobanura yuko bajya abandi bashashe bari hepfo bariko baraduga umwe uko barutana mu bushobozi niko badutana no kuduga gukira. Kesa abakunzi b'Amayarwa TV muko muramumva Camamare hari ibintu rero ukunda kugira urakunda gutata gose mu makomedi. Je muranyumvira niko ndabakomedi nkavuga ni je urya muntu benshi baramutinya ariko aratata muri komedi. Je ico nshira mu ihuriro TV. Je nawe twofatana gutya. Peti usiniyabiye. Je no guterura amwe manager akangurira icupa. Nya uraho kwera ukumva ko jewe ntandara ko utozesha ubuzima mwere nkanga. Je sinokukanga. Niwo nkanga. Nakubajya abandi bagutinya je niwo nkanga. Wera ko biruko. Je ngoma nkora uko nshoboye kose wewe ndondere sene tu. Wewe geze kusobaye sene z'umumesha. Nzoguhamagara. Yes abakunzi b'Amayarwa TV muko muramumva Camamare. Jewe nzosaba asha idiri imwe gusa nyine komedi imwe. Je dufatane na Camamare. Ndamwereke rero jewe ibintu byo gutata naje ko nomukubita hasi nkamuryamika hasi. Abakunzi b'Amayarwa TV ko barabikurikirana. Mwamwumvise. Bako barabikurikirana bazotubera ivyabona. Yani nje mi mafia. Usinone ivyabona. Mimi mafia nje naho bozana sene yo mubitu nshobore. Urana byo kwimanura. Nje no ihindura Camamare no gutsindagira nkagutsindagira. Bakubesha. Sindinga. Bakubesha. Abakunzi b'Amayarwa TV tuko turamumva Camamare ukunyene akarantatira niko nyene atata no mu makomedi no mu mafilme. Rero Camamare twinjire neza mu makomedi. Urumva twarabonye yuko hariyo cyano yitwa Camamare ihuriro.
ariko ntiratangura gufunctiona neza ntiratangura gukora neza icyumviro cyaje gute kugira kubera usanze ukorera mu ihuriro TV icyumviro cyo kuzana iyo chano yindi ya Camamare ihuriro cyaje gute okay burya rero tutabeshe icyumviro cyo kugira ngiyo Camamare ihuriro ni kubera ko iyo uzukorera umuntu gerageza nawe wipushing urabe kantu angalau kidogo tu gakantu gatonya gusa nawe wowe urakora kugira uvuga ati kantu ni gwanje nubwo ndiko ndakorera umu boss no mu kazi no mu buzima busanzwe iyo ufise job business urashobora kuyikora ariko ijya business ukoramwo kubera bari ushoboye nawe uragerageza ugakora nawe ku ruhande kajya gatonya nubwo udashobora gushikira ujya mu boss ariko akagira kantu nawe wibikiye pembeni mu gihe iyo kwirukanye canke ushatse kuhava bivanye nuko ushobora kwimuka ugagenda hanze iki niki ushobora kuvuga ati nanje bijya nzoca mbandaniza muri iyi wanje none Camamare kuri kuraboneka gose muri iki gihe mu mafilme y'ihuriro mu makomedi y'ihuriro ni watangura gukora neza kuri Camamare ihuriro ubona uzoboneka nkuko vyama uri kuraboneka mu ihuriro neza cyane so nta gihinduka bijya bikorwa by'ihuriro bizobaguma ari by'ihuriro nta na kimwe kizokubita swata nta na kimwe n'ibikorwa by'iwanje bizoguma ari ibyanje kubera ko iyi ni mitwe dufise okay bijya rero biba byapanzwe gukorerwa mu ihuriro bigoma bikorwa mu ihuriro n'ibyapanzwe gukorerwa iwanje bigoma bikorerwa iwanje nta kintu gihinduka bakuze AMAYARWA TV muko muramumva Camamare nababwiye ko nzomukubita umunsi umwe muri comedy ni weza nababwiye muri comedy sinababwiye ngo gukubitana ngo live nzomukubita muri comedy je namuherekereye ko naje nzi gutatsa je sasa nje nakubwiza ukuri mimi nakuahidi sasa tuenda pole pole mimi nakuahidi ndakutafutia sene ya umafia unasikia nzokurondera sene y'umafia kuvuga ati uyu muntu afase Camamare acha yica ariko rero kizoba uzonanirwa kandi umbona kandi uri mu mafi urabona ha nzogukubita imburujwa uwo muzeze shayo niyo mfata mama nana sengubeshe bakuze AMAYARWA TV je ndabibemereye rero Camamare dusubire muri filme ya Mario imaze igihe kinini cyane Mario ntubona ngo izohera uno munsi cyangwa izohera ryari hoho mwebwe mihuriro miteguye ko Mario izohera nka ryari nimba atari banga ngo bitubwira cyanye tugume twitega iyo nyene Mario cyanye twitege yohera kugira turabizindi z'amasezo sasa ntakubeshe Mario ni sinema iryoshe cyane namwe murabitsi Mario bavuga bacumugani mu kirundi kakaryoshe nigahera mu itama barababesha akaryoshe kaguma rero twebwe twahinduye umugani uburyo ngo ntigahorayo twe rero tugahozayo kuya kuntu rero aryoheye abafana nta kuntu yohera izohera gusa ntiturabimenya kari mu imisi Kese abakunzi b'AMAYARWA TV gusa ndibutse umukurikiranye wa Mario urashobora kubona ati iyi sinema hiri kiragana irikirahera bivanye no kuntu yatanguye nahigeze mu mwanya nizere yuko bashobora nawe kubitahura gusa ico no bizeza yuko izohera kandi hazoza bishasha no bishasha biriko biraza ariko gusa Mario ni sinema ya mbere iryoshe Kese abakunzi b'AMAYARWA TV muriko murumva Camamare Mario abantu mutarabona Mario genda ku ihuriro TV mwandike Mario kwanza nawe kwandika kuri YouTube Mario nta yindi sheni kirakora neza atari ihuriro TV bacha kuzanira amafilme y'ihuriro TV ukibonamo Mario urabe wikurikirane neza uterere n'ikiyumviro kuri Mario urabe swati barashobora kuba hari akantu bagize nabi canke bagize neza ubatera intege canke ubaterera ikiyumviro kugira bahindura akantu nakandi ubu nyene rero turi kumwe na Camamare tuva ngaha dukubitanye kubera jewe ndamufitiye ishavu nta kuntu aguma tata ku makomedi yose aguma tata akabura umusubiza rero ngaha twafatanye man tuko pamoja hapa rero Camamare Camamare ibikorwa miko murakora mu ihuriro TV uriko urabibona ubona intambwe mugezeko urumva intambwe mugezeko niyo mwatanguriye ubona hariyo akarusho kanini kariko karaba yego kurako abibuka neza igihe twatanguye twankwa bivanye
n'ibintu byari byabaye mu ihuriro. So byaratuvuna cyane, twarakora ibintu bitarabwa, comment mbi, mara wanatukana, ila tumevumilia na tumepambana, na baada ya kupambana sasa hivi tumefika kwa sehemu ambayo tunataka. Sawa, kuri hivyo leo njewe ndabona nani before na today tofauti. Ubu turiko turakora neza, comment nziza cyane kandi birarabwa. Ico nico kintu cyambere cyatweretse yuko aho twahora atariho turi today. Yes, abakunzi b'Amayarwa TV Camamare, abantu bataramenya ari abantu nubu batara bumva ihuriro TV ariko ntibaragira umwete wo gukurikirana ibikorwa by'ihuriro TV. Gira icyo babwiye muntu ubwari we wese bivanye naho uherereye, najyarishi nguri hehe no bivanye naho hariho wose ukabutara kurikirana ihuriro batatire bakuruguture. Ufise ikibazo gikomeye cyane kandi hari ibintu wahombye mu buzima, kuko umuntu adakurikirana ihuriro TV ikintu cyambere yahombye n'umunezero, kuko naho buri muri stress uravayo tu birasa nkubeshe. Icya kabiri no gufunguka mu mutwe bivanye n'ibintu utobuze ukungura mu bintu kanaka. Sasa simbira rero kuri ihuriro TV ndakoze subscribe manze ndagufyonda ibihe. Yes, aho nakumvise kabisa. Aho ni ukaftina nje ndakufuna. Oya we ni woshobora je. Narahi imbere ya kamera. Aho ni ku ihuriro TV. Aho rero amaramaze ko nashoboye. Ntushobora. Aho ni ku ihuriro TV. Hama kuri Camamare ihuriro. Camamare ihuriro urambabarira. Sasa rero tuvuye kuri ihuriro TV cha tuvaho rero aho nyene ukira ugiheze gukora subscribe. Uco simbira kuri Camamare ihuriro. Aho uzobonyereka yuko ushimishwa ne kazi kiwanje cyangwa ushimishwa n'ibintu nkora. Ni wakora subscribe. Niko kunyereka gusa kunyemera. Aho ni kuri Camamare ihuriro. Rero abantu bankubitisha swata ku Mayarwa TV. Amayarwa TV mfise abafana, je sinzi ibintu bagira. Urabona umaze kubona tuvyuze tiwanje. Nguma nkubita swata. Je naravuze nararusha. Bambwirire. Iyumvira nk'umuntu deja ashobora gukirika kuri video. Okay? Ugakirika kuri video ariko ntuyirabe ngiheri. Aho uri kurasubiza umuntu wawe inyuma deja. Ugasanga ufise abasabone benshi ari ukagira views nke. Uko nugusubiza abarundi banyinyuma si byiza. Gusa je ikintu no gufasha, ndazagufasha ume link. Ndagufasha ndagukoresha turebe basi hari akantu ko hinduka. Uri umugabo. Nawe uravye video urabona ko views zishobora kuba ari nkenya, okay? So kuraba video ngucirekera ngaho. Kora partage kugira umuduza nawe umufashe. Werekane yuko ukundi ibintu abarundi bakora. Yes, of course. Yes, abakunzi b'Amayarwa TV mwari kumwe na Viviera Familia kuri micro. Ku ruhande rwanje turi kumwe na Camamare comedian. Camamare comedian ari mu ihuriro TV akaba afise na channel yiwe nshasha yitwa Camamare ihuriro. Rero Camamare ku bakunzi b'Amayarwa TV muri rusangi n'abakunzi bikorwa by'u Burundi ibinyene tukunda kwerekana abakunzi b'ibiganiro n'abakunzi b'ihuriro TV n'abakunzi biwawe turashaka ubabwira akajambo kanyuma kugira dusozere ikiganiro. Sawa, bakunzi ba ihuriro TV, bakunzi ba Camamare comedian, bakunzi ba Amayarwa TV, eka bakunzi ba channel z'u Burundi muri rusangi. Ikiyo cyambere no basaba no gushigikira ibi sinema ndundi, gushigikira umuntu wari wese afite channel yiwe kugira werekane yuko kundi by'abarundi bakora. Icya kabiri nuko no gusaba kora subscribe, comment, share kugira komeza wibandaniza kunezerwa mu munezero uciye muri Amayarwa TV na Viviera Familia na Camamare comedian na ihuriro TV. Ciao ciao. Yes, abakunzi b'Amayarwa TV, abakunzi b'ihuriro TV, abakunzi ba Camamare, ahanye niyo dusozera ikiganiro cyacu ndangije mvuga ni ciao ciao. Ciao ciao.